jende nabibonye umutima urambamwo iyo modoka ishitangirwa na burya ubwo buesikariye bashira impande y'ibarabara ishiraturika ipine ariko iratibarabara. Nshima Imana ko ata muntu n'umwe yagonze kandi nkashima Imana ukuntu Imana yahaturokoreye. Jewe ubwanje n'ubu ndavyiyumviye ndumva ko ari igikorwa Imana yakoze. Nkashima Imana n'ukuntu Imana yanzigamiye umuryango wose mu mwaka uheze bakaba bashitse isaha bagihemuka. Nkashima Imana ko iriko irabakura mu vyaha bakaba bariko baraza mu gakiza. Imana ishimwe. Amen. Ndanezerewe cyane kubona Imana iriko irabaha agakiza kuko barakugwanije cyane rwose igikizwa. Bari mu bantu bagwanijwe cyane agikizwa, none urumva ko yabaye isoko y'umugisha w'agakiza k'abandi. Yesu nashimwe rwose. Hama nanje mpagaze hano nshimira Imana yankoreye ibintu byinshi muri iri shengero. Nabonye Imana ntari bwigere mbona kuva aho nari mbaye. Ukomera amashumwami Yesu. Sinobivuga byose ariko ndavuga kimwe, gukorera Imana hano nta buhombe burimwo. Ndibuka natanze intebe zibiri bariko baratanga intebe ntari muri iri shengero. Imana ikihampa mariage kugera iyi saha arumva ko n'umunyeshengero ikimpa izo ntebe tuzicarako twese. Hama ndashimira Imana ikindi naco kuva tugize waguriye intebe umufiance hamwe nawe. Aba bakobwa bataza bagiriye ikindi Imana yadukoreye kuva tugize mariage. Hari indwara yaje ishaka kudupfakaza ariko Imana turasaba umwungere aradusengera. Umugabo yarakama amaraso baramuvura barabura ikintu na kimwe agwaye, ariko kubw'amasengesho yo ngaha yararose amaraso meza arakira. Mama ikindi kimwe mpereza ko nuko kuva tugize mariage jewe inda zavayo atanamezi abiri aheze. Nza kumwungera aradusengera. Kuva ico gihe naramaze amezi nk'atanu. Inyuma yaho vyahagaze mugabo haravuye y'inda zishika 4, ariko abaganga bakambwira ko atakibazo na kimwe mfise. Ariko kubw'amasengesho ya hano batanguye kunsengera, inda imaze kujayo ntiyasubiriye kuvayo. Urabona ko Imana yampaye umwana mwiza. Ndashimira Imana ibyo imaze gukorera muri iri shengero. Nahaboneye inyishu numva ntari byinshi novuga, nawe uzogume ku Mana ya hano. Yesu abahezagira. Amen. Amashyi ku Mwami wacu Yesu Kristo. Aho ni motera haleluya. Amen. Ngiye gushimira Imana yanje misi amasengesho y'imisi 21 ariko ibyankoreye ku munsi wa Mungu. Je naravuze ati Imana y'amasengesho ndashaka ikimenyetso ko yemeye kugendana nanje. Kwa mumve ngaha turafise umuntu ari mu bitaro muri hôpital militaire. Chambre yarimo ntayo narizi. Ndarondera abantu twojana ndababura. Ngageze kuronka umwe arambwira ati duhurire muri ville tujana. Ngaje nkumva biranse kushingura ikirenge ngaho kwitoko wane. Ndamubwira reka basi turahurira ku irembo. Oya ngo nunze. Chancisha handi chanafata taxi bagera. Ishitse ndamutelefona manje aburya nashitse ngo none kubera iki wagiye ngo tutajanye nje urasanga ku irembo. Burya bisi yarimo mukuri n'ugushima Imana. Bisi yarimo yarataye inzira igeze yajya kuri sigu vyayo ikirinjira mu ruhome, ntiyakomeretse ntiyavunitse kuko abagenzi biyo hari abacitse amaguru. Ico kintu umva kugishima Imana kuko umugere aravuze ati Imana iranyeretse ko ari abantu mu muryango ikingiye imfu. Ukuri ndashima Imana ntaco nogira no Imana. Hashima kumufasha ndafata izo ngendo za Tanzania akagaruka amahoro. Hari imodoka zigwa bagafa. Ntaco mfise no Imana nukuri Imana ya hano sinzoyiva inyuma. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mbere ya byose ndashaka mufashe dukomere amashimano. Jewe ubwa mbere mpagaze ngaha nshima Imana nshinga intahe.
si uko imana atacoye bwankorere ariko yankoreye byinshi cyane kuva ashitse ngaha je naratabawe cyane nagiye ntegwa cyane imana igenda intabara mbere n'ejo ku mugoroba yarankuye ahantu vrema byari bigoye ni ukuri dukomere amashi imana yakoze ibikomeye mbere n'umuryango iwacu abamubona ngaha abavukanyi banje uwo ni musaza wanje uyu madame wiwe jewe mpagaze ngaha cyane cyane nshima imana ku bw'aba bavukanyi aba mu kwezi kwa gatanu umudamu yari yibungenze ubona we ntiyari hafi hanyuma uyarambwira ati yamara imbere yuko nja kwibaruka ndashaka usabire randevу kwamubwire uzumva nzinze agenda asengeye satani yaciye yitangariza imbere icyo gihe nticyashitse aca arafatwa tansiyo iraduga ataragera kwibaruka amaze kuja kwa muganga baramubwira ko tansiyo yaduze ahubwo anyarukire kwa muganga kugira ngo bamufashe hakiri kare n'ubundi twaragiye ntibyoroshe twaragiye baramufasha kwa muganga baramukerise ariko biranga umunsi wose twirirwa ngaho aguma ashuha bamukuramo ashuha bakuramo mw'ijoro nka saa yine z'ijoro baradesida ko bamugera operasiyo turaruhika ikibondo mbona bahetse ngaho mu mugongo ni ukuri ntibyari byoroshe n'ubundi satani itangarije imbere muri bloke ntibyagenze neza cyane ico gihe bo bari bibaza abaganga ko babigize neza ariko ntibyakunze twarabose umuvyeyi turabona n'umwana tukibaza ngo bimeze neza nyuma y'imisi 3 aterega nimutahe mwakize nimubise abandi bakaca baza kudukuraho bazana umurwayi kivaho aha abandi bararwaye nimutahe natahana umuvyeyi bitameze neza dushitse muhira ntitwaraye muhira tuca turara mu bindi bitaro kandi dukeca dusubira muri hopitali militaire uyu muvyeyi vrema arababara aca aravyimba mu nda turabura ivyo ari vyo unyuma aratakaza ubwenge unyuma amaraso baguma bamutera amaraso naratabaje mwungere mw'ijoro rinini cane bigoye rwose bigoye ni ukuri mukomere amashi umwungere uyu muvyeyi n'ukuri atagoheka adasinzira turamugora ku mwanya wari wose kandi tutamuhemba hanyuma nawe n'ukuri yarakoze ibishoboka icyo gihe nta bitoro byari biriho byari bigoye arambwira ati none ndagenda gute ko muri atani bitoro ariko je nari nizera ko n'ukuri akavuga n'ijambo rimwe kuri ko aza guhembuka yari yatakaje ubwenge bitwaye tuzi yari yavuye mu mubiri mu bisanzwe yarikoze ku bakozi b'Imana abantu basenze erika hari hose Imana imuhezagire cyane yaje saa 5 z'ijoro araza n'ukuri azana n'imbaraga ngira ngo umuvyeyi yamutumye n'ukuri aragabuka kandi Imana yarahabaye yari yavuye mu mubiri aragaruka tubona arahembutse agiye kuva mu bitaro Eric ubu yatoye ubwenge aramubaza iyo yarari aratubwira ibintu bikomeye aravyivugira aravyibuka nyuma y'ivyo bamwe babandanya baza kudusengera aha mw'ishengero n'ukuri cyenda bakunda cyane kandi ndabubaha kindi gihe umukozi w'Imana Regina arambwira ati ntugire impungenge turabizi ko muri ngaho ku munsi tuzokwa amatungo ikabaza kubasengera nta munsi n'umwe twabuze udusengera nta munsi n'umwe twabuze uza kuturaba n'utugemera nta n'inzara twiciye mu bitaro kandi twamazeho igihe naho benshi baducinege baravye ko ameze ngo hani muzova ngaha amezi 3 adaheze ariko turashima Imana twahamaze ukwezi kumwe gusa kubera amasengesho babiri ari bazima ukuri ndashima Imana rwose kubwabo inyuma y'ivyo twaratashe biragenda neza kandi basuye kurwara aha ni bazima bameze neza uwo mushinga ntaye ntiyari hafi ariko niyo yari ari ibitero byaramusanzeyo nawe twarasenze Imana irumva n'ukuri kandi Imana yo ngaha irumva kandi irishura uyu yatewe ari ntiyariyo yari ari ku kazi aho yaba harasha hose harasha tugira Imana atubwira ati jewe nagize Imana kubona ihagije ndi hanze kuko nta kintu na kimwe yasigaye mu mpuzu imwe yambaye ati nta n'akaranga muntu mfise nta kintu na kimwe sigaranye sigaye muzo nambaye ni ukuri hajya amasengesho tugusenge hagera gushikira Imana yari pankase n'Imana yo kubaha arabizi nawe yubaha mushitsi ngaho uyu munsi iryambere abanyinji kirenge ngaha ariko je ndamuhaye ikaze akari hano hantu yarabonye ko ngaha hari Imana nukuri rero bumvise gushima kwanje Imana ibaneza cyane Imana yareka byose jewe niyo
niyo nzosenga Imana yareka kase jewe niyo nzosenga yamikora ibikomeye jewe niyo nzosenga yamikora ibikomeye jewe niyo nzosenga iyo nyene iyo nyene yama yamikora ibikomeye jewe niyo nzosenga yamikora ibikomeye jewe niyo nzosenga Yesu nashimwe nta majambo noronka mvuga ariko ndi mu misi y'inyongera Imana yanyongeye iminsi yo kubaho iciye muri repantase iciye ku muvukanyi wanje ngiye gushinga intahe ntacyo dufise twomushimira cyangwa ngo tumukorere ariko Imana ifise byose izomukorera ibirenze ibyo twomusabira turashimiye ishengero ryaha rihagarikiwe n'umwungere mukuru sinajyaha gusaba bansengere ntafise ishengero nasengeramwo nk'umukozi w'Imana ariko bikomere Pantase niyo yaserutse nicyo bituma Imana ari Pantase nzori nambaho nsengera kuva isubiye kongera gutambuka kuko nongeye kumenyera gutambuka nk'umwana inyuma y'iminsi ikintu bitaye muraji abavyeyi barakizi n'abantu bake barokoka ariko Imana yaranyongeye iminsi yo kuyikorera ntakiko hari icyo Imana yibuze mwongere ntidufite icyo twomushimira ariko Imana igukomeze waje ntibishure benshi twomushimira ariko Imana yo mw'ijuru yumve ko twabashimiye ubwitange bw'abasenzi bo muri Pantase Imana ibongera amavuta n'abasengera mukafata amaboko kumwe bawuri bafata amaboko Mose Imana ibahezagire ndemeye kuzokorera Imana ya Pantase imvura igwa cyane izuba ryaka Imana cyane shonje ndemeye kuzokorera iyo Mana sinovuga ibyo nabayemo mu ijambo rimwe ndi mu misi y'inyongera turashimira umuvukanyi yatweretse iri shengero ni ukuri Imana imuhezagire kandi muhe umugisha ndashimira umutware wanje ntiyari hafi ariko yatubaye hafi ntibyari byoroshe igihe twamaze mu bitaro umutware atari hafi ariko Imana yatubaye hafi mutuba hafi inshuti zituba hafi kubera Imana abagenzi batuba hafi kubera Imana none rero ngiki n'ikibondo Imana yaduhaye n'umutware abona aho twatabariwe naha nyene kandi nawe yumva yuko ijya ari intango Imana izodukora n'ibirenze nitwayemerera rero nitwobarambira ndatanze kumaze icishimwe hari inyubako hari ibyo twemeye tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umurimo wa data ushishikare kwaguka kuko turi mu minsi y'inyongera umwana wanje nabonye asaba amverope kugira ngo atange ikimazi kuko yarabuze nyina cishimwe ariko itazi kitavuga no twagomba gusaba umwungere udusengere Mana turagushimiye kubw'imbabazi zawe turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwiza rwatumye utanga umwana wawe ikinege ubwo nibwo rwatumye abapfa badapfa ubwo nibwo rwatumye izina ryawe rishyirwa hejuru igihe Satani yasamye ngo amire abantu urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo rukazura abantu mw'iryo zina niho twongererwa iminsi mw'iryo zina niho dutabarirwa mw'iryo zina niho dutsindira abarozi tugatsindira impfu zari zasamye turagushimiye aba bantu bishirize kubakomeza iyi nyota bafise n'ibyo biyemeje basubishitse tugushimiye natwe ko wadukoresheje mu gihe cyawe tugushimiye kuzobarinda zigama uyu muvyeyi zigama umutware wiwe zigama abana babo ubahe kuzorangiza amahoro
mbere mwami urushize kubigisha ubageze naho batakwigejeje kandi ubayinkomezi ugendane nabo muri byose ubatsindanishirize ubuzuze mwemu yera ubahice imitima yabo yipfunze gisumba ivyo uzobaha iherezo ry'abana b'Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu. Iminota mbona bikomeye cyane mfise umwana n'umwana w'umusengesho hanyuma telefone nari mfite nshitse mu rugo nenda telefone ndayibura ukwezi kwa mbere kwa kabiri wa mwana yitaba umwana afite ikibazo cy'amatwi haciye iminsi nanje nkaza namubwira ibintu nawe utegerezwa gupfa nanje nari nazifite amatwi abakozi b'Imana ngaha barabanza bansengeye barabiti nanje kazi kuzamujamo bikani byabo utegerezwa no gukurikira umwana wawe cyabona umusore araho ndagenda muri fantasi aho wagenda kandi harya nditse kwa pasiteri wacu gusenga neza murabyumva ijwi ryiwe kandi uratubona kurungika ahantu h'uburofa ndavuga ati sawa reka ngende baransengera nanjye ndarimo gupfa nambutse nagenda nk'utagiranye mu bwenge haciye iminsi mbanye y'umwana nkomeza nza mu masengesho ikaguma ukuntu uzomushikana uwo mwana ngo turabikubarire ariko ndakomeza ndaza baransengera kuko abakozi b'Imana bo muri Pantasi narabohowe Imana niba hamugisha ndacamufise kandi abanzi neza barabibona ko hari icyo Imana ikomeje gukora mu buzima bwacu. amen. Muri make nawe yazanywe hano n'umuntu arembye ameze nabi, hari ibintu byaza bikazibira amatwi yiwe bikazibira n'amatwi y'umwana. Umwana rero wewe arapfa, byaraza bikamuzibira amatwi, umwana arapfa. Ubu nawe biraza mu matwi biramubwira ati nawe utegerezwa gupfa ukurikira umwana. Biramutwara ubwenge, inyuma yaho niho yacabona umuntu amubwira ati rero wewe ngwino ndakwereka ahantu ndakujana bagusengere, kandi aho hantu bagusengera uzokira kuko hariho ubushobozi bw'Imana. Baca bamuzana hano rero, niho yaca asengerwa agatabagwa agakira. Ngo abamuzi neza bari bazi uko yari ameze kera, nibo babona yuko hari icyo Imana yakoze. Nta bwenge yagira, amatwi yari yarazibye, ubuzima bwiwe bwose ntiyahagarara, yagenda azungurirwa atanguvu, ariko Imana yaramubohoye. Dukomere amashyi.